kandi abwira abigishwa biwe ati ibitsitaza abantu ntibizobura kuza, ariko ubizana azobona ibara. Ivyoba vyiza nuko yohambirirwa urusyo ruremereye kw'izosi agatererwa mu kiyaga, hako atsitaza n'umwe muri aba bato. Mwirinde mugenzi wawe niyakora icaha umuhanure, niyihana umuharire, kandi niyakugirira nabi ndwi ku munsi umwe ugahindukira ibhetangabo ndwi akakubwira ati ndihanye, uzubimuharire. Imana nihabwa icubahiro. Matayo igice ca 18 turasoma ajya ku murongo w'8. Turasoma mu izina rya Yesu. Ukuboko kwawe canke ikirenge cawe nihagira ikigutsitaza muri vyo ugice ugite kure, byo kubera vyiza kwinjira mu bugingo ucitse igikonjo canke ikirenge aho utererwa mu muriro utazima ufise amaboko yompi n'ibirenge vyompi. Kandi n'ijisho ryawe niryagutsitaza urinogore urite kure, byo kubera vyiza kwinjira mu bugingo upfuye ijisho hakutererwa muri gehinome y'umuriro ufise amaso yompi. Imana nitugirire neza. Waravuze ko ugomba gusubira twibukanye kuri aya majambo. Ejo twari duhagarariye ku ijambo ryitwa ibitsitaza, kandi narabaremesheje. Yemwe shaka uzogene mu isi yose ibitsitaza uzogumuhura navyo. Hariho umuntu ahaguruka akava hati ngo hajya huzu ibitsitaza bama bansitaje, naho uzoja mu cumba bizogusangayo. Kuko Yesu yavuze ngo ibitsitaza nibizobora kugira gute. Igikurero kunuko umuntu yambara ibirato. Ariko Bibiliya igasubira ikavuga ngo ariko uzobizana rero uwo ni wazobona ibara. Wemera utsitazwa ariko ntuzobe mu bazana igitsitaza. Paulo yavuze ngo naho norya inyama nkabona ko zitsitaza mwene data nofuma nkazireka, kuko kurya inyama sica. Yashaka kuvuga ko naho hari ibintu kanaka wewe ubona wewe wibaza ko ari vyiza, mugabo bari ruhande babona ko bibatsitaza, bireke. Waratanze uturerero dutandukanye tutari duke. Na Petero yagomvye gutsitaza Yesu, ariko ndashima Yesu abonera kuri umuntu. Murabizi ko yari bimubwiye kandi akaze gose. Petero amusanze Yesu ariko aravuga ivy'urupfu rwiwe, ati umwana w'umuntu agiye kuzoshigwa ku musaraba amanikwa agirirwe nabi. Petero acaramukebukana ti mwami wanje ayo majambo ntagasubire kuva mu kanwa kawe. Yesu arahindura mvinyuma Satani. Ni jambo rigumye uribwiye umukristo no munsi ntiyogaruka mu rusengero, ariko Yesu yarazi ikintu kiro kiravugira muri Petero ngo kukuri igitsitaza ivy'Imana si vyubabaye ubabaye ivy'umubiri mvinyuma. Nibagiye ko Petero yaraye ahantu habi kwitwa Shetani. Ibitsitaza rero bagenzi ni ikintu tugwiye kuguma ko gose ntibizobura kuza. Hari n'igihe muri uru rugendo turiko turaja mwijuru, sinzi ko mwe birabashikira ugera ahantu mengo Imana iragutsitaje nayo nyene. Sinzi ko hari abamwe muri abishikamwe ugahava wiraba uti none Mana bajya bagiriye gutya abantu bajya bagiriye n'abajya bagiriye kubera ikijewe ukamenga uratsitaye. Ni witonde genda buhoro buhoro. Namye ndiko ndasoma ijambo ry'Imana ndabona umukozi w'Imana Yohana umubatizi arahaguruka umunsi umwe yuzuye mpwemu yera muri bige bice vya mbere vyo murabizobisoma. Arahaguruka arasemera ati nguyu umwana w'Imana ukura abantu ibyaha byabo. Aramutaka Yesu aramuvuga neza ingene ameze kandi niko yarameze. Uyu ni inkweto ziwe zikora ko arahambaye. Aramuvuga hejeje kumuvuga ejo Herode acaramufata acamushira mu gasho. Yohana aricara ararindira ko Yesu azomugemurira arabura. Ararindira indwi birabura. Ararindira indwi ya kabiri, none si wa wundi navuga ngo arakomeye, none ko ataje no kunsuhuza si wa wundi navugira neza. Ararindira arabura. Hanyuma agera ahantu akantu karagaruka mu mutwe atabwiye abigishwa biwe ataguruka genda mumbarize ujya mugabo navugiye ejo bega ni Kristo cange turindira uwundi n'ahandi yari kuba yaje kuntabara. Erega hari igihe ivy'Imana bitugora. Yesu ntiyisiguye hana kimwe yavuze. Bibiliya ivuga ngo yacafata ibimuga byari ngaho nyene muguruka, acafata ibipfamatwi nimumve imbere y'amaso yabo, acafata impumyi bona, acafata ibyari ruhande yiwe byose beza ati nimugende. Hanyuma acabwira babigishwa ati genda mubwira Yohana ivyo mubonye kandi mumugemurira ijambo muti ahiriwe uwivyo bitazotsitaza. Agiheza kuvuga gutyo bageza kumuyo nkuru azabona bazanye umubehe ati kandi harera iri joro umutwe uragiye. Muri tonde ibintu vy'Imana biragoye. Ati pejeje kumva iyi nkuru mbariye n'umutwe ugira ugenda ati umutwe uragiye shinga hoje barawuca. Muze musomerero mu nyuma acagira declaration umuntu aza yapfuye. Ubavyawe n'umugore ntawungana na Yohana umubatizi. Ngo ariko muto mu bwami bw'Imana aramuruta. Ati kandi ubwami bw'Imana kuva isaha Yohana aciriwe umutwe ubwami bw'Imana ubu bazobubandanira kweri, kandi abazobunyakura bazobara abahizi gusa. Hahigwa uwivyanje bidatsitaza. Umuntu arashobora guteba mu geragezwa, umuntu arashobora guteba mu bibazo, umuntu arashobora guteba muri ibi,
hakagera ahantu akumva ararushe umengo Imana iramutsitaje, ariko oya, gumako, hahiriwe uw'ivy'Imana bitazotsitaza. Arahiriwe uyo muntu. Niko ndavuga rero kuri iri jambo ry'ibitsitaza. Uyu munsi rero tuve harya, tuve muri babandi badutsitaza, tuve mu babandi batuciriye ko ibitsitaza. Uyu munsi rero ndagomba tuvuganira ijambo mu mwanya muto. Ibitsitaza biba muri twebwe rero, ndabuvyitwara, biba muri twebwe bigatsitaza twebwe, kandi tutaravye neza bikazotujana muri gehenomu. Dawidi yavuze ngo, ewe mwa bintu vyose biri muri jewe. Urumva ni ibintu biri muri wega. Ewe mwa ngingo zose ni muri jewe, nimwubaha Imana, nimuhimbaza Imana. Nukuvuga ko hari ibintu biba muri twebwe vy'ibirebe bitagomba kumva, bitujana uko bigomba. Ivyo rero niba tugomba ducisha ko ikintu kimwe, kuko ni vyinshi nitwobiheza. Reka turabura urugingo rumwe. Luka 11. Hari ingingo nyinshi twari kuvugamwa, mugabo ngomba uno musi tuvuga urugingo rumwe. 11 Luka ku murongo wa 33 tumanuke kuri 36. Ntawodomeka itara ngo arishire mu mwobo canke ngo aryubike kw'igisima, ariko arishira ku gitereko caryo ngo abinjira basange habona. 34. Itara ry'umubiri wawe ni ijisho ryawe. Ijisho ryawe yari ryiza, umubiri wawe wose uba uri n'umuco. Ariko yari ribi, umubiri uba uri n'umwiza. Nuko wirabe yuko umuco uri muri wewe atari umwiza. Kandi umubiri wawe wose niba uri n'umuco, atagice na kimwe gifise umwiza, wose uzoba uri n'umuco, nk'ukwaka kwitara kudomeshereza. Mana nihabwa icubahiro. Mba tuvuga ari kuri urugingo rumwe rwitwa ijisho. Kwasomye hajya havuga ngo ijisho niryagutsitaza uri no go. Aha ni ijisho ryande giwanje, igikonjo uku kuboko ukabona ari gitsitaza kuri wewe. Bibiri ivuga ngo ugice ikirenge cawe ukabona ari gitsitaza kuri wewe. Bibiri ivuga ngo ugice, ngo vyokubera vyiza winjiye mu bwami bw'Imana ufise ijisho rimwe, hako wo kwinjira muri gehenomu ufise amaso abiri. Vyokubera vyiza ko winjirana igikonjo cyangwa ikirenge kimwe, ugafuma winjira ngo uri kimuga, hako wo kwinjirana vyose muri gehenomu. Tugomba rero tuvugane aya majambo iri jisho. Hari ahantu nasomye mu musiguzi igice ca mbere, ibintu bitatu umusiguzi yavuze kuri rya murongo w'8, ngo hari ibintu bidahaga. Ngo ica mbere kidahaga ni kuzimu, ntigihaga kumira abantu, naho cyomira nticigera gihaga. Ngo ica kabiri ni ijisho ry'umuntu, ngo ntirihaga kuraba, ngira rihaga ariko turyamye, mugabo tukirira amaso riguma riraba. Ijambo rya gatatu yavuze ngo nugutwi k'umwana w'umuntu ntiguhaga kumva. Ubu tugomba tuganire tuvugane kuri iri jisho. Iri jisho ridahaga kuraba. Bibiliya yavuze ngo ijisho ryawe iyo ari ribi, umubiri wawe wose, ubugingo bwawe bwose ngo buba buzuye umwijima. Kumva umuntu arashobora kugira ijisho ribi, kandi iryo jisho nyene rikamubera igitsitaza. Ijisho ridahaga, ugasanga ijisho ry'umugabo ntirihaga kuraba abigeme, ijisho ry'umugabo ntirihaga kuraba abagore. Hariho umuntu twahuye nayambwiye ati, yari umukozi w'Imana twahuye ejo bundi, ati umugabo yangonze ndahakwa gupfa kubera iki? Ngo asamariye umugore. Aho ubona narazutse, ngo yasamariye umudamu ariko ararengana, acarakiserera, niyabona imbere yiwe acarankubita ndagwa hasi. Habuze gato abantu bakoma induru ngo baramuhakije bamukuye mu modoka. Nta soni wica umuntu kubera umugore. Ijisho ridahaga, ijisho ribi. Bibiri ivuga ngo iyo ribaye mu muntu, iryo jisho ni gitsitaza, ni ikintu kiri muri we, ni ikintu kiba mu bugingo ziwe, mugabo chance gukizwa, chance guhindukira. Urazi ko umuntu ashobora kuza akakuraba gusa gutya muri we, akaca yumva amacakubiri, akakwitegereza, akaca kwanariza, cyangwa ijisho yakuravye ati uyu n'ubwoko ubu, uyu n'ubwoko, mu mutwe wiwe hakabigira nk'icyo. Je nashimye Imana ingene yatugize dutandukanye. None twese Imana yitugira nka wewe byari kugenda gute? Oya nawe niwishiremo yitugira nk'iyo foroma yiwawe. Ariko Imana ishima ko yatugize nk'amashugwe, yatugize iyo ndakubonye ndabona mu bwiza bw'Imana. None umuntu naho yonyanga unyanke atari je nashimye kuba gutya. None nomwe wonyangiriki iyi Imana impa gutora, ubibaza ko nari kwemera kuba umurundi? Mugabo wocumbaza wari kwemera kubande. Muze mureke ko Imana yaturemye, ariko hari umuntu hafise ijisho ribi riraba nabi, yuzuye umwijima muri we, abonye gusa umuntu akaca jingitwa muri we. Cyo ni cago kibi, ni caha kibi. Umuntu akabaho yumva gusa afise uyo mururazi muri we. Nukuvuga ngo Bibiri ivuga ngo uyo muntu umubiri wiwe wose ni gitsitaza, wuzuye umwijima. Imana itugirire neza, ugira ijisho ryiza, uraba abantu ushima Imana, uraba abantu ukengurukira ivy'Imana yakoze. Nibwo bwiza bw'Imana, nibwo ubushobozi bw'Imana. Yaturemye ukugene turi, yatugize bamwe bagufi
n'icubahiro cyayo, abandi barebare, abandi banini, abandi b'inzobe, abandi birabura, abandi badimudimu, abandi abazungu. Sinzi ingene yatugize twese, nta muntu n'umwe yagize nabi. Muri Zimbabwe nabonye umuntu yagize mariage, sinabwo abone mariage y'abantu babi, je sinzi ko babaho, mugabo niyo mariage yabaye mariage y'igitangaza, ariko vy'ukuri ubarabishije amaso y'umubiri gutya naco novuga mugabo bahagize mariage y'igitangaza. Ariko uravye hejuru muzogana kuri Facebook muzobibona bavuze ngo abantu babi kwisi mugabo ntabariho ni kuko Imana yabaremye kandi ni beza. Nukuvuga iki bantu b'Imana, muri izi ngingo ziba muri twebwe zidutsitaza nyene, urugingo rwa mbere rubi rututsanze kandi rutugiriye nabi ni ijisho. Coma ijisho ryanje rigakizwa, coma ijisho ryanje rikaja mu muco, coma umubiri wanje ukuzura umuco kubera ijisho ryanje. Ijisho rero rya mbere reka turirabe rero, Matayo 5:27. Mwarumvise ko vyavuze ngo ntugasambane, ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwifuza abamaze gusambana nawe mu mutima wiwe. Ijisho ryawe ry'iburyo ryo gutsitaza urinogore uritekure, byo kubera vyiza kugendesha ijisho ryawe rimwe, hako mubiri wawe wose utabwa muri gehinomi. Imana nitugirire neza. Ijisho ryuzuye ivyifuzo. Bibiri ivuga ngo Yesu hari abantu baza bakihana, ariko reka ndakwereka ikintu ca mbere cyo kwihana. Ni hajya hinjiye muri wewe ikintu kuraba umuntu, uyo muntu uravye ukamwifuza cyangwa uyo muntu uravye ukamwanka. Icaha gitanguriye harya, imbuto y'icaha itanguriye harya. Yesu aravuga ati umuntu wese ijisho ryiwe rizoraba umugore w'abandi, rikaraba umwigeme w'abandi, kandi ni vice versa, n'abagore barifuza reka. Hanyuma iryo jisho rikagira ikintu cyitwa kwifuza, nguyo muntu abashikiwe n'icaha cy'ubusambanyi. Ijisho ryuzuye ivyifuzo, ijisho ryamara kuraba gusa ari ivyifuzo biri mu muntu. Bantu b'Imana mwirinde, musenga Imana idwe gukizwa, dukizwe ikintu citwa kuraba. Urabe muri mpwemu bantu b'Imana, turabe muri mpwemu. Bibiri ivuga ngo Yesu niwe yabivuze, umuntu gusa azoraba gutya, kuraba gusa, ukaraba ibintu by'abantu, si ibintu by'abigeme gusa, ariko kuraba gusa, hanyuma ukagira umutima wo kwifuza. Bibiri ivuga ngo abashikiwe n'icaha ubwo nyene, eka nta nikimo yakoze, aho biracara urubanza hagati yiwe n'Imana, biracara urubanza hagati yiwe ubwiwe. Ariko umuntu haraba gusa akifuza, abashikiwe n'urubanza rw'icaha. Kuraba gusa ukifuza, kuraba gusa ukagira analyse yiwawe wenyene, kuraba gusa ukacugira ikintu kija mu mutima wawe kibi. Bibiri ivuga ngo uyo muntu abamaze gushikirwa n'icaha ubwo nyene. Rero senga Imana mugiye mu vyo turaba vyose, uzuragira mu mutwe imbere y'uko ujija, imbere yo gushima, imbere y'uko mubanze kuraba ijisho ko riko riraraba neza. Ijisho rigira kabiri, Samuel wa kabiri, tabo ca kabiri ca Samuel igice ca gatandatu, igice ni ca gatandatu. Turasoma ajya ku murongo wa 16, tumanuke gato. Maze isanduku y'Uhoraho igitamaganje mu kumugwa wa Dawidi, Mikali umukobwa wa Sauli arungurukira mu dirisha, abona umwami Dawidi yitera hejuru yiyerekera imbere ye Uhoraho, amugayira mu mutima. Nuko binjiza iyo sanduku y'Uhoraho bayishira aho yagerewe hagati mw'ihema Dawidi yari yarayishingiye. Dawidi araheza atanga ibimazi vy'Uhoraho, ibimazi vyoswa n'ivyishimwe. Nuko Dawidi amaze kosa ibimazi no gutanga ibimazi by'ishimwe, ahezagira abantu mu izina ry'Uhoraho nyine ingabo, maze agaburira abantu bose bo muri iryo shengero ryose ry'Abisirayeli, abagabo n'abagore. Umwe wese amuha umutsima n'inkekera y'inyama n'akarobe kabumbabunge mu nzabibu zumye. Maze abantu bose barataha, umuntu wese asubira iwe. Dawidi nawe asubiye iwe ngo ahezagire abo mu rugo rwiwe. Maze Mikali umukobwa wa Sauli asohoka gusanganira Dawidi, aramubarira eriterega uyu munsi umwami w'Abisirayeli yaragahore. Urabona ukuntu wikijije impuzu imbere y'ubukobwa bushumbiye abantu bawe, nk'umuntu yabaye vyenywe azikiza atadusoni. Dawidi yishura Mikali ati Uhoraho niwe nariko ndiyereka,
kandi niwe yantoranije kuruta so n'ab'inzu yiwe bose, akangira segaba w'abantu biwe b'Abisirayeli. Nico kizotuma niyereka Uhoraho, mbere nzorushiriza kwigira inkengerwa be ugayitse mu maso yawe. Ariko abo bakobwa abuvuze bo bazonyubaha. Maze Mikali umukobwa wa Sawuli ntiyabona akana arinda apfa. Imana nitugirire neza. Ijisho ry'agakengerwe, ijisho rigayana. Waramwitegereza Dawidi ariko aratera amakorasi, aramwitegereza ngo amurabisha ari mwidirisha, ngo agira gute, ngo aramugaya. Urazi ko hari abantu akuraba agakuduza atanica avuze mugabo akakugayira muri we. Ijisho ryo kugaya, aramwitegere ngo ahuri kuratamba imbere y'utwo dukobwa. Yari afise akagaye umwana w'umukobwa kwe, kubwirira umwami ngo yaragiye guhezagira urugo rwiwe, ngo aho witambisha imbere y'utwo dukobwa wigira inkengerwa, aho aza yamugaye. Yemwe abantu bafise ijisho ryo kugaya muragabe. Dawidi aramubwira ati nariko ntambira Imana, reka Imana yagarukanye isanduku y'Uhoraho, ariko nahungaya bajya abantu nariko natamba imbere yabo, bobo bazonyubaha, ariko wewe n'inzu ya so naho mutanyubaha. Bibiri ivuga ngo yarinze apfa atakana ronse. Ijisho ryo kugaya. Hari abantu babaho akuraba ngo jewe ngo namwitegereje, ngo naravye impemu yanje n'impemu yiwe, ngo ntibihura. Eka nigwawe kweli. Yemwe Mana yo mwijo mwabasenzi mwe, ngo impemu yande iwawe yategezwa guhura n'iwanje kubera iki? Iyo uvuga impemu ya Kristo niyo tunywa ko twese. Ngo namuravye ngo nabonye nta kintu arimwo. Ewe wajisho ry'akagaye, urinde ugaya abantu b'Imana. Ninde afise ubwo burenganzira? Ngeka no gusigura umengo asiguye twese turasinzira, niho wacurushe. Ngo arasinziriza gusa, ngo nta bindi akora. Yemwe nta kuntu baduhaye umunyamubiri gusa. Aha twese muradutituye uratumaze, ariko ntaco tuzoguma munsi y'umusaraba tumuririre nyene kuduhamagara. Hanyuma nawe w'iryo jisho ry'akagaye urigumane. Hari umurori gadobatasha ngo jewe kandi haraha nyene ambona agiye kubwira mugenzi we ngo jewe urya muntu sinomuvuga uwo ari we ngaha. Jewe yeke karavuga umengo impemu yanje nibijana. Ereka iyo mpemu ya urayigumana kuko niyi wawe. Iki kintu cakagaye umuntu akagira ijisho rigenda riragaya abandi, rigenda ribona umengo abandi ntaco bamaze, ntaco uzokuramo. Paulo yavuze ngo nshobozwa byose n'uwumpa inkomezi. Nimba no hagarara nga hari uwumpa inkomezi, uyo ni wazodushoboza. Ariko nagomba uyu munsi uhebe iryo jisho ry'akagaye, ugaya abantu b'Imana kubera iki? Ucira imanza abantu b'Imana kubera iki? Ahantu nigeze kuba hari abantu batata akagera abantu umwe yikumakumira ko abantu ukamenga ijuru n'igi wabo nibo bazorijamo. Nimureke nababwiye muzotangara umunsi umwe wa undi wanka mureha mu ijuru. Uzoca ugenda uzosunura, uzomusura utugenda. None ko kuja mu ijuru ari ibanga ry'Imana, ko twese duharanira kuzoja mu ijuru. Aha nindazi ko azoshika mu ijuru, twese dufise ivyo vyizigiro. Mugabo hari abantu bamwe muri we uzoba waramaze guseka, uzoba waramaze gucira urubanza, uzoba waramaze kubona ko ataco bamaze, ariko umunsi umwe muzobona muri ababanye mu ijuru mwicaranye, nzoraba kuzomwirukana. Ijisho ry'akagaye, ijisho ryo gutitura abantu, ijisho yo kubona ko abandi ataco bamaze, wewe niwe urimaze. Iryo jisho uyu munsi nabwiye Yesu umunsi Yesu ari gukize kugira ngo ugire ijisho ryiza. Aha twese turi umuryango w'abana b'Imana, aha twese twahamagawe na Kristo. Nta muntu n'umwe wo kurabwa ribi, kuko umuntu aturi imbere ni Kristo umwana w'Imana. Niwe azodushikana mu ijuru. Nta juru uzoshikanwamo na korali, uzoshikanwamo n'abantu, uzorishikanwamo kuko wejejwe kandi ukundwa n'Imana. Ijisho rya gatatu ribi, Ezekiyeli igice ca 20. Ezekiyeli igice ca 20. Ezekiyeli igice ca 20 ku murongo w'indwi tugeze ku murongo w'8. Ndaheza ndababwira nti umuntu wese nate kure ibizira yamiza kwijisho, mwoye kwihumanisha ibigirwamana byo muri Egiputa. Nije Uhoraho Imana yanyu. Ariko barangararije banga kunyumvira, nta numwe yataye ibizira yamiza kwijisho, kandi ntibahevye ibigirwamana byo muri Egiputa. Maze nca mvuga ko nzobasuka ku burake bwanje, nkabimarira kwishavu mu gihugu ca Egiputa. Imana nitugirire neza. Ijisho ngo ryamiza ko ibintu bibi, ijisho ryawe ryamarira ibintu bibi. Ico kintu kireze muri ibi bihe. Umena umuntu niyo ryama ataravye
umwanya Imana irabwira ati narabonye abantu banje amaso yabo bayamije kubizira bibi by'amashusho ngo birirwa bararaba. Je nasanze ibi bintu turi mu uyu munsi na kera byariho kuko niko Bibiri ivuga. Bamiza kwijisho ryabo mu mashusho mabi. Ewe muntu wicaye hano, ijisho ryawe hange nimba irya telefone udashobora kuyikontorora ngo ijisho ryawe rirabe bikwiye kurabwa, ariko amaso yawe ukayamiza ku ibintu bibi, hari uburake buri nyuma. Wapfuma ufata iyo telefone ukayita, upfuma ubeho utayifise. Hakwijisho ryawe no kuryama uryama ari byo uraba, no kuvyuka uryama saa 6, uryama saa 8, uryama saa 10 z'ijoro, kuvyuka bikanga ngo abantu bamiza kwa maso ku bintu bihumanye. Ewe nagira ndakuburira uyu munsi, jisho ryawe ni ribi rinogore, upfuma ugumira impumyi ariko uzoje mu ijuru. Hakugendana amaso yose ngo uyagendane muri gehinomu. Uyu munsi nagomba ndakubwire, kura amaso kubizira. Umaze iminsi amaso ari kubizira, byarakumaze inkomezi, byarakumaze intege, gusenga nta kukigira, kurondera Imana nta kukigira, nta kikukuryohera mu by'Imana, ariko usigaye uryoherwa n'amaso arabibizira. Uhoraho uyu munsi agira kuburire, nturinde kwishavu ry'Imana rikugwako. Wa muntu ufise amaso agwaye, amaso araba nabi, amaso araba amashusho mabi, ibiteye isoni, ibintu bitagira ikimazi. Iki gihe turimo ni gihe kiratugoye kweri. Narabwiye Imana ntabara. Narubutse umunsi umwe mbona abana bo muri 5e bariko bararaba amashusho y'ubusambanyi mu matelefone, bigumye ko ari nka batanu bagize inkingi. Umwe ari hagati ariko arabereka ayo mashusho, ndabubako narasiye kubakubita nuko atari abana biwanje. Ntabwo ati mwabana ibi bintu mwabikuye, ati ngo twavyigishijwe n'abakuru bacu. Kigihe tufirimo ni gihe kigumye, ni gihe kigoye, ni gihe cyuko hariyo bimwe tugira akamaro bite. Niko Bibiri yavuze, ijisho ukabona ko ritsitazwa na telefone. Hako ugenda muri gehinomu ufise iyo telefone, pfuma ufata iyo telefone uyite, ariko uzoje mu ijuru utajya kuri Facebook cyangwa kuri Instagram sinzi n'ibindi, wopfuma uja mu ijuru. Yewe muntu ufise ijisho ribi, ijisho ryawe riragucumuza, kandi ijisho ryawe rizoguta muri gehinomu ryonyene kandi ari igiwawe. Uyu munsi Yesu yambwiye ngo ndagutangire izo ngingo zawe. Uyu munsi ufise ukuguru kwiruka, urazi kakanu kama kaguhamagaye ukavuga ati sinora tutabonanye, kwa kuguru kwawe kwa kujanye kukaguhereza gukora ibyaha ukabikora mu mbisho. Nagera kubwira Bibiri ivuga ngo pfumuguca ciyo nzira wa mujana, reka iyo nzira wa mujana, uko kuboko niba ko gucumuza gute. Twunamika dusenge Imana. Nagomba ndaguhamagare, umva ndakubwiye, wewe ufise ijisho ribi, wewe ufise ukuboko kubi, wewe ufise ukuguru kubi, Yesu yambwiye ndakubwira uyu munsi, haguruka kandi wihenda kukorera Imana. Wihenda ariko mpemu yera ntimuri kumwe. Naho ukorera Imana, naho uririmba, naho usenga, ariko ufise ijisho ribi. Uyu munsi bwira Yesu, ndagomba kwijisho ryanje rikizwa nirije mu maraso ya Yesu Kristo. Nanje uyu munsi nemegwa nk'umwana w'Imana. Wewe uraba abantu b'Imana ukabaraba nabi, iryo jisho ryawe ryuzuye umwijima, rizanire Yesu, ariko ritwibire mu maraso ya Yesu. Shira ijisho ryanje riraba nabi, riraraba nabi abantu b'Imana, nkagira ivyiyumviro bibi, nkamugira ko ivyiyumviro bibi. Rizana uyu munsi uribwira Yesu ati ritwebere mu maraso ya Yesu. Uyu munsi ngomba kuraba neza, uyu munsi ngomba kugenda neza, uyu munsi ngomba kubaho neza. Zana ayo maso yawe yagucumuje, ayo maso yawe yagujanye kure y'Imana, yazane Yesu ayagorore. Kuva uyu munsi ubwira ati maso yanje kizwa, munwa wanje kizwa, girenge vyanje kizwa, mubiri wanje kizwa. Reka kuraba gakiza kabandi,
kandi nawe hari ibintu by'umwijima bikuzuyemo, ariko irabe wowe nyene ubwira izo ngingo zanse kuja mu maraso ya Yesu, izo ngingo zanse kwezwa, zakubereye igitsitaza, zizane Yesu azibohore, ubohoke. Kuva uyu munsi uhimbara Imana, kuva uyu munsi uhesha Imana icubahiro, kuva uyu munsi ingingo zawe nizezwe, nizo natumweko. Nagutumwe ko izo ngingo zananiye kwezwa, zananiwe gukizwa, zizane ubwire Yesu tizibohore, mbohora. Hanyuma nanje ntangure kuraba nk'uko abantu b'Imana baraba, amaso yanje ahumuke, bwenge bwanje buhumuke. Hanyuma Yesu araza kugira neza, upfukama hushitse kwandi yose amaze kuzura, ariko nupfukame. Hanyuma twe dusaba hano Gwino Jerome usenga Imana, usengera abantu baje gufukama imbere y'Imana, tubasabira imbabazi z'Imana. None rero Mwami Imana, turasenza Imana yo mwijuru, dusabira imbabazi umuntu wese ahagurutse Mwami, yatsinzwe mu mutima, aravye ingene amaso yakoresheje, aravye ingene amatwi yakoze, aravye ingene impwemu yiwe yakoze, aravye ingene ivyiyumviro vyiwe yagendeyemwo, aravye ingene yakoresheje n'amaguru n'amaboko, aravye ingene yakoresheje ubwenge. Mana agasuzuma agasanga n'umutsindwa, bitumye bagira intambuko Mwami, bakoze ikimenyetso kidasanzwe, barafukamye Mwami, baragizeho reme nk'umusirikare atsindiwe mu rugamba, mu izina rya Kristo Yesu. Natwe turangamije mwijuru iyo gutabagwa kwacu kuri uyu muntu wese Mwami Imana yahagurukanye ukwizera Mwami, agacafukama, turamusabiye imbabazi. Aya maraso waviriye igorogota ku musaraba niyeza umuntu wese Mwami yatsinzwe n'iri jambo, zokugenda umuntu wese yirinda kugira ubushobozi rishengero Mwami, kugwana intambara nziza, intambara yo kwizera. Pawulo yabivuze neza ati nkubitana ibipfusi sindi nkiwuhusha, mu izina rya Kristo Yesu ati ngwanya umubiri wanje nkawuhindura umuja, mu izina ry'ububasha. Turasenza Imana yo mwijuru, mu izina rya Kristo Yesu, imibiri yacu Mwami kugenda birinda. Bisigaye urakoze Mwami, kuri Imana y'imbabazi, urakoze kuba hariya gitare, urakoze kuba hariya abagabo, urakoze kuba hariya abagore, urakoze kuba hariya abasore n'abigeme, urakoze kuba hariya umuntu wese Mwami muri kano gatondo yaciye bugufa atsinzwe n'ijambo ryawe. Cubahiro kibi cawe kubagiriye imbabazi. Urakoze Mwami kuba hariye kandi kubambise n'inkomezi, mu izina rya Kristo Yesu. Amina.